niho baca bavuga ati Ndikuriyo ni mubi yavuze ko azotumara navuze ufise ngo uzomwica none se kugwana baraje mu 2012 dufata imbere yabo 12 barinjiye mu kibitoki twarabamaze bose mu 2014 barinjiye mu kwizi ku 12 bose barabishe mu 2015 binjiriye mu kibira ikabarore bose barapfuye rero ibyo kuvuga ngo imigwi yego kubwo bu telefone bwanyu baridagadura tuvuga tuti jabuka Rusizi tukonje verbe duheze igavyita guheza uyadukije baragukorerako je aka kantu karandyohera nzabampema n'umuFNL w'umusuma. Hano hari kuri stade nkuru nziza Peace Park Complex mu ntara ya Burunga aho umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Ndikuriyo yahaye ikiganiro abamenyesha makuru. Yabajijwe ibibazo bitandukanye harimo ibijanye n'umutekano, ibijanye n'imibano, imiririgize imisi turira amasoko n'ibindi. Ngira mwumvirize ijambo ry'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ca FNL General Major Rusizi nzabampema mu mutega amatwi. Mu misi heze hari amakuru yakwiragiye ku mbuga hwaniro aho habonetse amavideo y'abagwanyi biyerekana bavuga ko bagiye gutabara Burundi. Haretabara nta kindi kintu cyuragishinga uretse gutabara abarundi. N'ubuzima bwacu twobutanga apana kugira dukire twenyene ariko kugira ngo abarundi bose n'abadukomoka ko twamaze kuvyara nabo tuzovyara babeho neza. Reveriyano Ndikuriyo abajijwe ibijanye n'iyi migwi ivuga ko igiye gutabara Burundi ati nibave ku matelefone bajabuke Rusizi duheze. Abantu bose bari mu migwi bivugisha ngo bogwana aba natanze ikiganiro kuri Saint Michel mu 2000 na sinibuka itariki mugabo ndashoka 2015 ndumukuru n'amahezo amateka cyagiye bacavuga ngo Ndikuriyo yavuze ko azomara abantu ngo kora n'ukwica abantu ngo avuze kora ngo n'ukwica abantu hajya niho nabivugiye navuze nti iyi migwi yose izira yiyegeranya uratse kubitegeka kwiyegeranya bananiwe no kugira kudeta nabwiye abani biyegeranye mugabo amenye ubu kugira uronka umutahe gutanguza intambara mu Burundi wegeranye ico gihe navuze ubu ugomba gutangura atanguza irake zibiri z'abantu hama mu ndwi zitatu tuzimare aje kurondera abandi nabivuze haize imyaka 11 nta gituma mu Burundi umuntu agwana kugira ugwana intambara kanyeshamba lazima uwe na sababu ndasize mu Gaswahili kwanza lazima uwe na sababu ubwiye ata bituma imbwa zose zirakwirukako rurebe yazimwe bavuga ati rurebe yafata ngaha ntuzeye yindi zina zirondeza ibintu bidapanze nabivuze haize imyaka 11 sinabisubiramo bose barabizi bajya bose baguma biruka za Canada bajya bose baguma biruka i Buraya bose baguma muri Kongo bahera nk'ifu y'imijira ega baraheze ega ntivyoroshe nababwiye umutahe ushobora gutanguza intambara ngaha mu Burundi n'abantu irake zibiri bafise inko nabo nyene mu ndwi zitatu turabaheza nabivuze mu 2015 na 16 ndumukuru n'abahinzi amateka kuri Saint Michel wasomye imisa umengo yari Patrick ntabona wasomye igisabisho cyo gutanga ibikorwa niho baca bavuga ati Ndikuriyo ni mubi yavuze ko azotumara navuze ufise ngo uzomwica none se kugwana baraje mu 2012 dufata imbere yabo 12 barinjiye mu kibitoki twarabamaze bose mu 2014 barinjiye mu kwizi ku 12 bose barabishe mu 2015 binjiriye mu kibira ikabarore bose barapfuye rero ibyo kuvuga ngo imigwi yego kubwo bu telefone bwanyu baridagadura tuvuga tuti jabuka Rusizi tukonje verbe duheze igavyita guheza uyadukije baragukorerako je aka kantu karandyohera nzabampema n'umuFNL w'umusuma.
nagiye mu Cibitoki mu 2008 haheze imyaka 18 ngiye mu Cibitoki ndi komiseri mukuru ajeje ubuzima bw'umugambwe. Ubuzima bw'umugambwe no kuvuga umutekano w'umugambwe n'abagumyabanga. Nababwiye abanyacibitoki nejo nabibukije ndi haheze imyaka 18 vuze nzabampema n'umuhungu wanyu avuka ku ndava kugira nemere yuko akomeye narari muhira iminsi 2 tumukoze ko inzara z'inkoni. Nini imyaka 18 heze 2008 heze 18 nimuzoze muraba utuntu twitegadura twiyambika impuzu z'igisoda twifotoza yo reka hageze kugwana umwanya mutoyi bazingira inyuma bazingana n'umugozi bashira inyuma. Ibyo rero ntimuzose kuza muravuga ngo hari utugwi muri Kongo mugabo twebwe nkuko nyene kugwanira igihugu byamaho ugendura baza nabe babwiye ngaha turabaza mu mashamba hose hari umuntu afise apeti ukurasa tukonjige peto duheze ino ugendura babaza ico gituma cy'amashamba ya Kongo yose bayapaturuya kandi ngozi mu kiganiro nabageni aba bantu bazora vuga ku maradiyo nibiyegeranye ni bari muri Canada muri Amerika mu hari cyane navuze muri Belgique bazi ko bavuga gusa nibazi turabe twebwe imyonga yose n'imyobo urazi umwobo ujya mu imbeba turayizi yose mu gihugu n'amabuye yose ari mu myongo umuntu yo kwinyegezamo yose araharuye nibinjire ugomba nayo ku kijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda imigenderanire yatosekaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 Reverend Ndikuriyo yagize icyo abivugako atugwana n'u Burundi imigenderanire yoba igiye kumera neza. Iki kibazo uzokwitegura ujane na Egre Noire uzokibaza abanyarwanda urondere ministre Ndungire Olivier umengo utukimubaza nzoguhe lift nakoze indege je ntago fina saba audience umushikanganje imigenderanire y'u Rwanda umusabe unyereke ko yakwemereye uce buri indege wabumvizaga na deje uje kukimubaza u Burundi ntangore dufise umupaka twarawugaye kubera abanyarwanda n'abajanje umupaka wugaye no hasi hejuru ninde na Egre Noire jogena n'indege mbere igeni iminota 20 igacitama kumanuka ni gucigiga ni 2:5 twadushitse ejo mwagiye amasaha nini n'uso mu kindi makamba atanu mbere mwagize 6 ari bisi ikigali mwari kwanduruka mugeze Nyamutenderi rero Nyamutenderi undi ukanduruka ajya muri centre ville ugenya Nyamutenderi undi yasi Kigali hasi hararugaye kubera abacengezi abantu bazo baraza gucengera tuvuga tuti aciye hejuru tuzoshikira Bujumbura tumubazi yagiye tumubone tuti ingiya mujini basi ntangorane mugabo baje baca mu minyaganyaga ngo umupaka uruguruye no rero twebwe ntangorane kandi twasabye tuti kugira bigene neza nyarukana abantu bagwe gutembagaza ubutegetsi mu 2015 apana gutembagaza ubutegetsi gutembagaza CNDD-FDD basavuga ngo ni inkuru nziza twe ni system inkuru nziza ndayishimiye hari moje n'umugambwe ukiruka ku mugambwe CNDD-FDD tuguma tukwiruka ko hajya abantu mbare tuzobarondera gushika bapfuye bajya bari kuri liste irondegwa na CNDD-FDD gushika umusa zo kwinjira mu kuzimu nimva turashaka kuzisaba zitahe bazishira ubanza kuko tuye twavuze uti nuguhebuza hariho murazi cyo bita guhebuza nuguhebuza umuntu ukavuga uti ubutegetsi butangwa n'abende gihugu abandi bose hebura cuka nugucutsa abantu cyo gituma nimba tuzobaza iyo bazihambye hari gihe ubutegetsi burahinduka baduhizo mba tuzitahane zishikire mahakamani mwisandugu amagufu nagushini igihugu razishavuye Egre Noire CAF Champions League ikigali hamwe nosanga atabikorwa mfise mina yenda none ikigali ga mweze ko ndahatiye ega mu kigali ega je n'umu officier mbere nurira mvuze ndagenda
yego me na telefona sinumunyamanga mukuru w'umugambi none FPR si umugambi hevo na FPR ni nakuja saa 5 naingia Kigali sanga banzanye amamodoka kuri aeroport tagize kwa nataka kumva ngo reka ngo twumve ko azokwemera kuja Kigali ni kuyaza kari mu muriro dahera iga ni mu gihugu cyashijewe umuntu bashandi nuko ntazi ngena akazi gapanze kuko twe dupanga ku munsi ku munsi none inkona zanje zogenda konjegera verbe Kigali nkareka kuja gutwenga ivy'akazi byonye byo byombuza kujayo